yavuze ati Imana ya Kristo ndikumana ntayonzi babimpore ambwira ati umugabo wanje n'umupastori umupastori mugenzi wiwe yarandiraze nsanganiro truva twaryamanye anterinda umwana je King Beninigeze kumuvugako je bazi bambabarira Modeste sindamwanka mugana nk'ubufarisera agira gusa gukora imirimo mu isengero ni byiza cyo gukora abakozi ba vrai ariko aba pastor benshi basigaye baje gukorana n'abapfumu bakabaha imbaraga baraturoga barakamaramara ingone n'abakristo bapfa guparamira batumvirije ndimvira ndavuga ati Mana no kuri imbabarira nzokora ibindi mugakurogota ku izina ryawe jamais ubudini niyo mpamvu hari ubudini bw'ubudumbidumbi bwinshi ego urumva rero ukaje usanga habaye escrow kuko yakoze mariage abibwiwe na daddy wanje kumbe ni bongo kibasenga ukutariko bagasengera ku mutima mubi mugabo ngira ndabereka ikintu kimwe cankomerekeje mu mutima wanje n'ubwa mbere ndanakivuze sinzi n'impamvu ndakivuge kuri icano yayo we ni wansabye ni byose canke sivyo ye wagwana ma people mwiriwe cyo mwaramutse neze neza ko mumeze neza iyo mumeze neza natwe tumeze neza ishoba MC Gundo C alongside Bats Mix Easy ariko reka manze shimire cyane manubwe shimire cyane n'Imana kuba duhe mu buka w'abazima ariko reka nshimira cyane abagiye tsanzukanye bari mu bihugu bitsanzukanye badukurikirana cyane bigira bahora badutera intege cyane ariko murazi neza yuko turi mu ndwi ibabaje cyane duhapore cyane n'abaziduca bashimiye ariko duhapore cyane Big Boss Willy wa Bartender Ball murazi neza ko twatumaze nk'amezi agera kuri 2 ukwezi kumwe kurenga two turakorana partenariat igitandukanye na Bartender Ball Shewiri ariko urazi neza yuko yahuye n'ingorane kanaka umuriro uratakombe ariko twongera tumwihanganisha cyane gose ariko tuba turi kumwe nishira hamwe DH Telecom ni imprimerie imeze neza cyane gose mu gice cy'u Burundi mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. ariko murabona neza yuko mu kiganiro cacu sinje ndi jeje nyene twarigeze cyane dukora ibiganiro by'utsanzukanye ariko turavuga ati tuzomurondera kugira tumutumire yitwa koko no musi hari kibazo mfise nabasesanguzi bangaye bahuye iki gituma babiri hagiye gusha nahora mvuga ati ngo numusesanguzi w'umutumwa je umutumwa w'Imana umuvuga butumwa ariko re nahuye numusesanguzi w'uvuga butumwa arenze pe naragiye mbona cyane ibigiye utsanzukanye ndavuga ati nawe narashoboye kunkoma ariko koko tumwakira kuri Anashia Desengati koko umeze neza ariko meze soso cyane gose cyane uraberewe pe beroni uko nyene kungene nyene kunyene naturelle bama bambwira ngo nikore inzoka ku mutwe frame iyo wasutse yarashitse mu frère merci beaucoup ego mumeze neza namwe ibana turashima Imana pe ariko ndamukiriza abakunzi ba Anashia bagiye babona tuko turakuvuga cyane koko tuko turavuga mu biganiro ariko muri uyu mwanya twicaranye navuze ati niteka ridasanzwe reka twiyakirire mu bwambi bwa Anashia koko aramutsa abakunzi ba Anashia D57 ndaramukije abakunzi mwese yo muri abakunzi ba Anashia TV ego D57 ego 257 ego ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye aho umwe wese aherereye ego uravuze yuko wamfase sha uri protege vraiment narinda kugwaye
mbe ndakubaza gute ushaka kuvuga ngo ngo je nta busesanguzi nshoboye erega uri umwana mwamura bapeti ego urabapeti sana je ubwongira nta urabona umuntu wese singena sesangura ibintu vyiwe ego naenda kugwaye muguru anyitanze reka ndakubabari ariko ikiryoshe nuko no musi mwahuye ariko nana kimwe koko irekure kandi urazi ikindi kiryoshe gundoze ariyo umuntu no musi wovuga ego ntimusubire kwicara hamwe ugasanga niyo kunda kugira mu hamwe ngo mugani oya komeze je ntanzikubwira narabonye ko atanzwe yabishizemo ego ya yabishizemo inzigo nari kuza nkakomera nkaza ariko nari kukwitukira kamera yawe uga nabonye ko ntanzgo yarimo n'abakunzi banashare vraiment ntibabone ko harimo ibintu by'inzigo oya ego ariko numva shaka kumenya imbere ko dutangura cyane navuze yuko uri umusesanguzi pe twebwe turasesangura ariko dusesangura ku bindi bintu gwitantswanye ariko koko asesangura ko buvuga butumwa simvuze yuko ngo buvuga butumwa bwa muri bwo mwibarabara no buvuga butumwa bwo muri bibiliya ndabeshe en fait jewe okay je ntanga ibiganiro bitandukanye murabizi ego bivanye n'ubuzima mba naraciyemwo narabayemwo rero kubera ubusesanguzi bw'abakozi b'Imana atabantu babimenyerenga nivyo muca muguma mubona ngo nivyo jengira vyose ego yes ejo muzombona mu bindi hirya ejo mumbone mu bindi bivanye na expertise bafise kubera nabibayemo yes ariko numva shaka kumenya imbere yuko dushika muri ino nzira y'ubusesanguzi bwa koko ariko arasesangura ku buvuga butumwa ariko numva shaka kumenya adusangize icabitumye challenge zatumye avuga ati jewe koko ndahagurutse kugira mvuge bino bintu by'abandi bantu bagiye batanzwanye kumvo yuko nogira ico nkiza society gitanzwanye niza he challenge wahuye amuvuga ati jewe kuko reka maguruke nze kuri imbere ya screen kugira ntanga ubutumwa kanaga okay ni kubera icambere ndumwana w'umupastor ego buri bikorerwa indani twebwe abana b'abapastor turabibona ari vyiza ari bibe sinamavuga abapastori bose abantu baze barantahura niko bace banjaniranya bakavuga ngo navuze bose muga mu majority radufate 90% ego sibazi ariko abo 10 harabi Imana yisigarije bamwe ibihumbi Imana ivuga muri Bibiliya urumva ego hariho babi nabeza ariko babi nibo badomina nibo benshi ego rero ndabibamwo ndakizwa ndakurira mu ishengero bitari ryo papa rongoye ego gehandi kuko je nakuze mbona vraiment tureke na papa nabandi bose ego ikintu citwa umukizwa ugasanga abakozi b'Imana na ivyo bigisha sivyo bakora nivyo ndi bacavuga ngo mutwumvirize ivyo tuvuga imuna bivyo dukora ariko nkaca mvuga ati none kubera ki batwikoreza inkono zishushe natwe nk'abungere bakikoreza intama ivyo nabo badashoboye donc kandi kindi nacu ko nakomerekeye mu isengero en plus de cela nakomeretse cyane hanyuma nkaca mbana nabo duhura bose abo tuganira bafise ibibazo abantu benshi bararusha abantu benshi barabivuyemo kubera bakomerekeyeyo abandi baracari indani bakomerekeye ariko baburiyo baje bagumayo ndavuga ati hinge rero nzi ndasesangura plus n'ivyo nzi hanyuma tubishire hamwe ture kubera bariko barazimiza benshi bariko bazimiza abantu babazimiza gute bakoresheje Bibiliya batwiba bakoresheje Bibiliya rero ivyo muri societe hari ico vyica naho abantu benshi batabibona muga hariho gihe bazobibona muga hariho ababitahura abo bimaze kubaho ababibona benshi baramaze kubitahura kuko bibabaho benshi bararushe abandi bararushe urumva kugira dufashanye rero kugira tugire ubwenge kuko nasanze yo dukije tumera nk'ibijuju urumva ico pastor akubwiye prophet akubwiye bishop akubwiye apotre akubwiye ucubikora uko nyene ugacuramika ubwenge bwa bugacura amape barabucurika pepe tukabijuju shaka rero bagira ubwenge baraba uwo bariko barakurikira eske n'umuntu w'Imana kwera afise Imana muri we canke n'umusuma aje kuyiba kukwiba ariko koko watubeneze yuko umuvyeyi wawe ari umukozi w'Imana ni pasteur
siko ariko kumva yuko wovuga ibintu nk'ibi ufise igituma wowe uri kurabivuza pe uri kuradushingira naye kuko warabiciyemo siko ariko kuba papa wari pasteur umukozi w'Imana ubwo nawe nyene ni wowe uri kuramushira muri ugo rungano canke muri iyo genzi yabo bantu uri kurashingira intaye papa wanje chambe ndamukunda après tout umuvyeyi wanje kandi yari yakiriye namubwiye ati igihe cyose ubonye ntanzi ibiganiro yakire kuko urabizi ko ariko bimeze sivyo reka ndabaha akarorero kamwe ico tuma abantu basi bantahura na gato je sindi ko ndobrije abantu bantahura abashaka bazontahura abashaka bareke urabona Eglise ya Pentecote niyo twakuze tuzi mbere ko ariyo eglise y'abakizwa sivyo Pentecote hariho Pentecote nizo zatanguye katolika n'abamizirmo izindi zose zaje ziyonkora kuri Pentecote zishinga ubudini niyo mpamvu hari ubudini bw'ubudumbidumbi bwinshi urumva rero ukaje usanga habaye abayescro benshi ntibahamagawe n'Imana je ndibuka na papa wanje ari umu pastor mu Pentecote kera urumva ariko baragwana irasambuka bamwe baja gushinga muri tuvuge ziriya za Zion ziriya Vivante Bomberger zose mubona nabavuye muri Pentecote bose bazishinga si migambwe Imana ni imwe ariko raba ama eglise hari ngena Imana twase duhamagara byitwa ko duhamagara Imana ariko ama eglise ni bihumbi uhonyo hani eglise hagiye eglise kandi uvuye muri eglise imwe bari yavuyemo bakugira beef kandi byitwa kuge mu yindi eglise kurondera ya Mana nyene muca mwumva ari biki ni kubera ajye mahera wahoro bakijya kigira 10 n'amashikano uyajanya handi ni nk'imigambwe mfete niko mudashaka gutahura ikintu ama eglise ni migambwe yibereye ngaho ubu bwinshi bw'ama eglise ariko arazuka mu gihugu cyacu Burundi bisigura yuko nta terambere bako barafasha mu kuzana riri he terambere eda yose nibaza nabo bakozi bana ko bari hana amatax sinibaza muri gouvernement umuntu azana iterambere eglise zana iterambere baramuha ikigira 10 amashikano ego n'ivyisengero ariko bakibuka n'ivya Cesar ko babikuramo bakabiriha ivya Cesar ni tax ariko ntayo bariya bariba reka mvugisha iyo term naho bama bantuka ngo mba ndiko ndabatuka ndabavuga nabi baratwiba bakoresheje Bibiliya urumva batwareka ibitangaza bitabaho natwe tugatanga amahera yacu ukaca usanga badukunze ko yabijya tubaha muzobirabirahe je mfise abantu benshi bandondera urumva nkasanga barababaye no je nari yakiriye narakize urumva barakomerekeye mu ma eglise none iyo Mana tuja kurondera dukeneye kuruhuka tukaca tuharuhira iyo Mana ni yahe muze mugirisha namwe imitwe yanyu mugirira analize basi ubwenge Imana yabahaye mureke kuja mu mpwembo niko kuyaciye mu bihugu bigiye bitandukanye niko kuyagendanye n'abakozi b'Imana benshi bagiye batandukanye murebo abakozi b'Imana nizera neza yuko mutakicana waka mubanye gute nabaje abakozi b'Imana bagiye bumva yuko uri kuravuga ubusasanguze je m'en fiche je barankavuga ati none sivyo baro kurondera we ni wansabye ni byose canke sivyo je urabona je ndi open pay nimba ariko banabaye mu bihugu byinshi bitandukanye jewe navuga ikintu ko ndacumva baca bavuga ati tuzokwica tuzogufungisha mais je m'en fous nzirinda kubeshera umuntu wansabye nzomuvuga mugasi no bavuga ngo ndabashobore ariko bariho nabanyivye sinzobavuga ngo ndabashobore bariho bien sûr rero ikintu kintangaza abantu bacavuga ngo nabana b'abantu ngo nabantu nkamwe abantu nkatwe nibaza twinywere ka gacupa ubuzima bubandanye nefupa ko tutambikiza uvuze ati ndaha
gundo guma aho nyene Imana izogusanga aho nyene nayo nyene uyibwira ati Mana birya birananiye ego jendi ngaha ego she kwa shetani ngaha ego urumva ego uvuye kwa shetani ugasubira ku Mana urayibwira ati Mana ndi wa mwana w'icangazi ndagarutse nyakira ndakwingiza ukayiririka kwakira bishitse ukagwa muca yisaba ikigongo urumva ariko benshi bacavuga urumva tubagire deliverance muri deliverance abantu niyo bafira urumva iyo mana none ni yahehe wumva ari ya mana yo mwijuru tuzi yayindi abazungu batuzaniye kweli no ariko muri kino gihe urafise ahantu usengeraho hoba winjira ndamaze turabe à peu près 4 ans ninjira mu rusengero imyaka rindira ndagisigura ndagatoyi ngira mare 4 ans kubera harabo mutize hamwe imyaka igera kuri 4 nawe baza ko ntasenga usengera baza ko Imana itanyumva usengera muhira cyane kandi Imana iranyumvirangirira neza ku munsi ku munsi hamwe hamababa ni nabo baba bihenda ati ngutagiye muri eglise ngo Imana niyo kumva ubwo nibwo bupfu bw'abakizwa nasanze umuntu atonda mu isengero kuwa mbere gushika ku ndi wa mbere ego atishugwa ego kubera ikimanira mu mutima w'umuntu bijya nibinyumba nigeze kutanga ikiganiro ndabivuga bijya nibizu by'ibinyumba Imana ntizi bijya bizu naravuze neza ndasigura yuko urushengero n'umutima w'umuntu uzurabe abantu byitwa ko bakijije cyane ego nta mahera babaronka ego nikirato kigatoboka urumva rasyo kugira ronke ibihumbi 10 byo kurya ku munsi ni problem iyo mana none usenga itakumvira abari Imana nyabaki ni kubera iki basenga ukutariko bagasengera ku mutima mubi icambere abakizwe bajya wigira bindani gose je ko ndabivuga no kuri kamera je vraiment sinzo kwigirisha intege nke zanje ndazifise bien sûr hariho n'inkomezi mfise urumva sinshaka kwigirisha ariko abandi barigisha bagagenda bahengetse n'amazosi aribo babicanyi ba mbere aribo abanyenzigo ba mbere ari ibaze nk'umuntu atekera n'uburozi sumu mu isengero byikitwa yuko ari umukozi w'Imana kandi akijijwe byataye umunyamasengesho w'indani urumva nk'uyo rero uzobibonera hehe zamuraraba mukira manarize ingorane mwe nta manarize mugira nici gituma nkene yuko urumva uduha nyene ubwo bumenyi ubonye umuntu asenga ego gundos ukabona ntiyishuwe uwo muntu ntabasenga mukuri kubera iki je ndavyirabirako ego jewe iyo nakoze icaha ntagambiriye ari accident mbayeko hari icaha ugambira n'ikindi atari cyo utagambira hari intege nk'umuntu agendana ndabwira Imana ati Mana ndakwinginze mbabarira sivyo kirazira gusenga n'ibyo ukabanza ukadiraga Imana ni papa wacu niwe papa nabonye adahemuka yaheza kukubabarira ukacigira iki ukaca uyibwira ibikuguye ukaca uyisaba n'ivyo ukeneye Imana nirazima ikumva ikugirire neza sivyo je hari abantu nsumvye ubuzima batonda mu isengero iminsi yose kandi je ntaja mu isengero benshi hari abo nsumvye ubuzima bwiza urumva none kubera sindi muhererezi w'Imana sindi n'imfura yayo mugabo irawo umutima je nta mutima mubi ngira murandana ibingene bantuka ku marezo sosiyo ndiko ndavuga ibi by'abakozi b'Imana ba fake donc nkavuga none nk'uyimana yo muhezagira uje usanga ari babandi bakubititse n'ubuzima nta muntu afise umutima mwiza Imana iheba kirazira nabirira bivuga ati nta bana bavuga ngo umugororotsi bazosegerereza ego ariko umaze imyaka igera kuri 4 utinjira eglise nemwe siko ariko numashaka kumenya muri iyo myaka igera kuri 4 utinjira na eglise nemwe ariko numashaka kumenya niki cabitumye kugira umare iyo myaka igera kuri 4 utinjira na eglise nemwe kugira abantu nivyo wakuze ukijijwe cyane pe siko ariko imyaka igera kuri 4 irarumanye koko atinjira muri eglise ni yahemvo niki cabitumye en fait je sinakuze nkijijwe ico cyambere
n'abandi bavyumva jewe ego nari umwana wa pasiteri ariko Sunday school ego ndibuka naho rabasha medita kweri ku ijambo ry'Imana papa utarifashe ku mutwe ibyo yabakwigishije warakubitwa mbaga pe mugabo uko nakura mbona abakizi ngene bitwara ingene abakozi b'Imana bitwara birankomeretsa mu mutima wanje ego urumva deja nakuze muri atarukundo bafise bon reka ndagisigura nta nayo ndavuga iki kintu ego yabashe ndakivugira kuri TV yayo kivugiye urabona twe twakuriye mu ntambara mwe ntimwari bwavuka ego nkawe ntiwari bwavuka sawa ego twe twakuze mu ntambara ntitwari dukuze cyane ariko twarabona ibintu tumenye ibyo ari byo ariko tukabona ko hari ibibazo ego ugasanga nk'ikarti mubana muri ubwoko butandukanye ego bumwe bugiye mu misozi ubundi bugiye aha sawa ego ukaca usanga ama eglise aritoye neza abandi baragarutse rero basanzeho babandi sishako jese nkunda ibintu by'amacakubiri oya mugabo ngira ndabereka ikintu kimwe cankomerekeje mu mutima wanje n'ubwa mbere ndanakivuze sinzi n'impamvu ndakivuge kuri icano yayo uri umuntu wacu ego jewe mbona babandi baragatse bavuye muri Tanzania abandi muri Congo donc barahungutse abandi muri misozi baragarutse urumva baradusanze ni twebwe twari kubakira ico kintu carambabaje vraiment Imana ifashe sindire no kurira nukuri kwibana yo ndaca imbere ndababara ukaca usanga abapastori barasuganije je sinzi ko babikura mu bazungu ivyo kurya impunzu bahaye ubwoko bumwe bwa bundi bujuraza umuntu yahungiye aje avuye hanze nta bintu abafise deja bakiri umukene ariko babandi bahasanze ntibabakira byitwa ko ari abakozi b'Imana urumva abakozi b'Imana twari tubanye ari nk'aba papa bacu base urabona tubanye gundo siki kintu carambabaje mu buzima vraiment je nahora niba nivyo kurya nkabibashira urumva nkagenda muri stock ibaza ibyo kurya barabiha abapastori bakabibika kugira babihe babandi ubwoko ubu aha novuga na eglise umunsi umwe nzobivuga ahubwo sindabivuga no munsi izo eglise ziracabaho nyine kandi zirakomenga mu gice cy'u Burundi nyene ziracakora ukaca usanga bari abahoye ubwoko ari abakozi b'Imana bagenzi babo ari abavyeyi bagenzi babo ntibiyumvira ati bari abana imvura iraguye canke harakanye reka tubashire n'ishuka basi yo kwifuka narababaye ico kintu carankomerekeje kubera amazuru gusa vyitwa yuko abantu bakorera Imana kandi bikava no ku bakozi b'Imana bitwa ngo n'abapasiteri b'ama eglise nasi bonyene babanye mu macakubiri ego umunsi nabishanjije aho bavuga ngo bazonyica zobisanza nugurira igitabo hanyuma bazoce bakora ico bashaka ego urumva je ncankura rero nkomeretse ndavuga ati sinzopfa mbaye umukizo nyimba Imana y'abakizo ari ukimeze jamais ariko hageze 2006 ntangura kuja muri Louange na adoration nakivuze ejo bundi ego ku kiganiro nakoranye na Frank ego hajya kwa Apollinaire ego nibo bari bacugura hajya je ndagenda nkaja muri Louange adoration nkabona biraryoshe nkumva umengo nshaka gukiza ariko nakubitiza amaso inyuma mva ndababaye tu ndavuga ati reka ntacu nzokizwa ni bukebuke ego mu nyuma rero ndakizwa 2010 nkijijwe nkirizwa muri eglise y'iwacu nyene eglise y'ahandi hama baranyakira kuko je sinagiye gukizwa nkenye urazi benshi bagenda bagiye kwinyegeza ubukene bafise ibibazo je nari numva nshaka Imana kuko nararaye ivyo Imana yankoreye byose nkumva ndakunda Imana tu nkavuga ati je ndashaka Imana nkizwe basi kugira ndayinezereze kuko nanje yaminezereze ego baranyakira urabizi bacavuga ngo turovye urufi runini yombe savuga ngo barovye urufi runini barovye ubufisi cash ego urumva ego baranyegereza
donc ambera papa wanje mu mpwemo nibi byabadadi biinya bantu b'Imana woshaka ibihebo ariko badadi nyene kumengo na nyene na badadi bafise power nini ya cyane mu maigilize gatandukanye nese kujya baducurika baraducurika muhe ibyo ashaka byose umuhaye amafaranga yose umunsi uzokena je barantaye nahuye n'ibibazo baranta urumva bambwira ngo Imana iravuze ngire mariage ndayikora nujya mugabo twagize divorce urumva ko kujya kuze mariage abibwiwe na dadi wanje kumbe ni bongo urumva none ntitwadivorce iyo Mana kandi vraiment ubona ko bavuga koko n'umuguruguru koko n'umusazi ibiki nibiki jewe twarakoranye n'ikiganiro sinzi ko wakibonye n'umugabo twahora twavanye kwa Frank kibi yamvuzeko ahubwo mwavanye niho mufakana neza sawa sawa muga nta kibigeze mvuga ko vraiment yaravuze ko ndumugore nzi kubaka mu gice abiteye mwarashumvise mwe byose rero bamumpaye bavuga ko twarakundana mugabo atabintu bya Maria bijya relation nyene avuze ati Imana ivuze muzogira mariage nawe nyene direct ucuremera sinemeye komteri je navuze dusenge bambwira ati Imana ivuze ntuyihaririza mugaje afata umwanya wo gusenga ntiyambwiye ikintu na kimwe abo bambwiye yuko idahaririza ndemera Mana yanje sanga sivyo pe rero ico ni gikomere mu bindi byinshi nahuye naco byatumye gushika ino saha koko atabarizwa mu eglise ikintu nkora ndakunda Imana pe iyo aba ntasubiza amaso inyuma ndabivye Imana yankoreye n'ivyigendera nkora gushika no munsi novuze ko atamani baho ikinyemeza ko Imana ihari kandi ikora ni kubera ivyo yankoreye n'ivyigendera nkorera ico conye n'ibikorwa byayo nibyo byivugira nkavuga ati Imana iriho ariko umbwiye ati mwisengero kubera amaze kubona amasengero ko ari muri business no masengero iwanje kandi Imana iranyumva umunsi Imana izonyugururira ikanyereka ishengera ati niri nzorijamo ariko usanzwe ufise n'abana koko siko abana bimeze gute nabo nyene bari muri iyo nzira canke nabo nyene uravuze ati jewe bano bana banje reka nyene ndababarira ati nzi ndabigirishiriza ubutumwa muhira bimeze gute oya jewe nta butumwa ndababwira wumvyera urahindera umwana kurya bisanzwe erega reka ndababwira ikintu kimwe ego eglise irarira abana sivyo bakiri batoya na jewe yarandeze sino biharira mugiyo byapararanganye gutyo utaja gusenga n'abana ntibano nkaho basengera mugaza afise mukuru ase 15 ans we aragenda kandi sindamubuza urumva muga ntabigira kamenyera ngo aze agenda bamukora kwe bijya biganda naramubujije sinkene umuntu numwe azomukora ku mutwe ngo reka musiga amavuta cyari karamusengera no kubera nzi siri yabyo ahubwo nkene yuko dusangiza biya bintu byo gukora ku mutwe umudadi cyangwa umukozi w'Imana gukoze ku mutwe ni bibi hari uvuga gutari consequence mbiza kuba ku muntu kanaka kubera bamukoze ku mutwe iriho nyene kubera urano aha twese tugendana inyenyeri Imana yaduhaye umuntu wese avukana inyenyeri yiwe ugize malchance ugahura n'umupastor cyangwa umuprofete ozeba akorana na shetani akora yishayiza imbaraga z'abadayimoni babarondera zijya nyenyeri rero izi nyenyeri zacu wakuravye gutya arabona inyenyeri yawe bakora ku nyenyeri z'abandi nyimba atavyo mwari muzi rero urumva rero nkayagiye kugukorako cyajya amavuta baza bagasiga abantu bagenda batwaye ijya nyenyeri yiwawe ukazoyirondeza ukazokwibura ugasanga ubuzima bwarapararanganye reka ndaguha akarorero ayo maeglise vyitwa ari ya miracle da sivyo urana abakene bariyo ngene bangana uyuno bariyo ntibariyo bariyo benshi bake na benshi sawa none kubera izo miracle zidashobora kubahindurira ubuzima bage nyene bari hajyanye savedi nta miracle zihari urumva kubera iki jewe hariho abama bambwira ngo twugura ama eglise
bakambwira jewe bakurondera yes twugurure habuze ikinoboneko urumva hariho n'uwundi yahora ngahana urya navuze mu kiganiro na bafranike ego arambwira ati azuza arampemba $1000 ni umukongomani wa Kinshasa azara guhemba $1000 muga mpagararire eglise yiwe ndayirepresente ngaho erega nariyumviriye $1000 ndayashira mu marundi ndavuga reka ni menshi ariko ngiye kuryama ndiyumvira ndavuga ati mana no kuri mbabarira nzokora ibindi mugakurogota ku izina ryawe jamais ndamubwira ati no kuri ndabihevye yarase gahunda yo kugura eglise ngaha nanje ndayirepresente arambwira ati nzona kuduze ndagohe ayandi $1000 yari kuma $2000 akanyongera ikindi giha akama $2000 cumbwira ari uyundi ngayo yagisha iyo rote ni yishi wewe yagisha jeno yagisha kubera nari dufise nguhe bayaguhe uciwe bibutura utanguye kwambara itisi wasobetse oya jeno yagisha kubera ko si vyiza gukora ikintu udakunda mu buzima ego udakunda uba wiboshe kwemerera jewe ngene meze mu buzima ikintu nakunda niyo coba kirimwe amafaranga menshi ego nza kumva ko ntari à l'aise ndi libre ndagiheba ego rero abantu barinze bamera gutyo ngo nabakozi b'Imana bari capable yo gukora n'importe quoi kugira baronke ubuzima bwiza deje bakunda ivyubahiro baronka amahera bafume babura amahoro ariko baronka amahera n'ivyubahiro bafukame daddy voilà ego bakunda abantu bose babakomera amashi babunamire urumva ivyo nivyo babakeneye je ndafise umugenzi ubari muri Amerika uwo mu prophet ego yambwiye ati koko urazi urashaka gutunga hari 2014 twari muri Kenya ndamubwira ati yego none ubutunzi hari umuntu abwanga ngo rero ndakwereke ingene dukora ego aca ma plan ingene tuja kugura eglise mu Buganda sha ndavuga ati nukuri kw'Imana je te jure nzocumura ibindi ariko sinzorogota je sishobora urazi ubiyari aba muri Amerika aragenda isi yose akayizunguruka agenda avuga ubutumwa camumbwira umuntu nk'uyo ndababajije mwebwe ari mwivuga butumwa canke oni yahora ngaha yambwiye ko aziza mpemba $1000 ubu ariko arazunguruka baguma bazunguruka bavuga ubutumwa bari mwivuga butumwa munyumvire nkaho ndabivuze baca bantera amabuye abantu bari muri business kwe bari muri business cubona rero abo tutazi bangana gute ariko mwibuke ko tuzamenyera si business zose zemewe n'amategeko uvuze ko kizi si business zose zemewe n'amategeko zikogwa Yesu burya ari kuri business inde Yesu oya Yesu je nahora ivyo twabonye byose mwabonye yambara ikanzu zingahe canke ipantaro zingahe nuku ntiyamamwe ikanzu urabona gundosi urabona ibi turiko turakora bino biganiro ego birimwo imigwi ibiri twebwe turashaka kubikora kubera urukundo apana kubera kamahera tuza gukuramo ego hariho uwundi avuga ati bagundosi bari mu biganiro bararonka amahera menshi reka nanje ndabikore akaza yapanze abantu na strategy zose akavuga ati shikangura igicano gifise ababona umuriyoni ego uzo bakeneye interview azondiya kandi ugasanga biraciye ego mugambo apana byo muri eglise no gufasha navyo nuko nyene imagine nk'umuntu umubwiye ati nsengera akaca kubwira ati zana amahera uragowe deje nta nivyandi unaja mu bapfumu ugiye kurondera itunga ku mabapfumu akaca gusaba amahera hari uwundi ari muri eglise kubera umuhamagaro gute wovuga ati nsengera akagusengera atagusavye amahera benshi basaba amahera je nigeze kugira ariko barahari abo banyabo je nigeze kugira probleme muri 2021 ndushe ndushe pe no 2023 nkifana n'ujya mugabo ndakenye ndarushe simbona imbere simbona inyuma je telefonande bana umuvugisho ukomeye cyane mvuga ati hangira nduhuke kweri
abo ngaha bose ndabirengagize kuko ngaha arakubona arabona ingene ukubititse ntashaka kugusengera aca avuga ati wowe umpiki ntari bugusaba amahera kandi ntayufise nta mwanya banaguha baca bakurejectinga hariya anya ca nterefona uriya ni Apotre Muriri uramubona yego Muriri muramubona bamamwe mvita no ngaha narigeze kumuvugako arambwira ngo banzume yansabye nyimba yasabye 500,000 y'ama Tanzania kubera afise urushengero runini rwitwa Ebeneza muri Tanzania yego uramubona Elisha Muriri yego aca nsaba 500,000 gusa ico sinibuka ko yari ama Tanzania amashiringi canke amarundi ndambwira none mukozi w'Imana ndakenye ndi urabona ndi kucavu kwaha aca manini meho yagusabye 500,000 kubera kandi wari ufise ikibazo kuri telefone gusa wari ufise ikibazo umurondera kugira gusengere apana gisanzwe yego ndarira niwo munsi ntangura kwisengera jewe yego ntangura kwiga kwisengera yego ibyo kugenda ngo musengera telefone ambwe ngo mpamahera utampaye 500,000 sindagusengera yego nkamusigura ibibazo mfise akanka konsengera naragiye mu nzu ndugara chambre ndavuga mana ni jewe na wewe uno munsi yego ndavuga ndagufata mu mashati ibuka base bakozi b'Imana bawe nambitse ibuka bakozi b'Imana nagize nagaburiye urumva ibuka imirimo nakoze gusa gukora imirimo mu isengero ni byiza cyo gukora abakozi b'Imana bavure ariko abo batari bavure badutera imikoshi urumva ndavuga ati barabavure abatarava abavure n'abafo abona koreye bose wibuke ibikorwa nakoze nanje nyibuke no kuri kw'Imana Imana yaciye ihagurutse umuntu iburaya andukira amahera niyo natanguyemo canja kugira gupanga nari nsabye indaro urumva candi ipanga rero ntangura kwipanga bukebuke none gayemo aho hari umukozi w'Imana yasengeye Imana ntiyanyumvise yego uwo yasabye amahera Elisha Muriri ko yasabye amahera urazi ibanga rimwe ntayamwima ntasengere Imana ntiyantabaye urazi ikintu kimwe gundo simaze kubona abantu twese aho tuva tukagera yego turafise imbaraga Imana yaduhaye of course mugabo ako gatera mbaraga biragoye kugira karasinziriye kuri jewe karasinziriye kuri wewe karasinziriye kuri kubera badukorompa mu mutwe rabayizi mugabo abakangutse mbere mu mutwe akatubwira yuko ariyo baduserukira imbere y'Imana kandi Bibiliya ko tutazisoma rero handitse ngo kijya gitambara carahera caratabutsemo kubiri umwe wese arishikira ugasanga novuga gute ya nyenyeri yiwawe wokoresha kugira wegera Imana kugira Imana ikumve ukagomba ngo naka ari wagushiki rero ibintu nk'ivyo byo mu myuka biri kubiri bamwe bashobora kugenda ku bakozi b'Imana kubera ko bizera Imana abandi bakagenda ku bapfumu mugabo ubiravye bose bakora kumwe saba abapfumu n'abakozi b'Imana bose n'abantu bakoresha ibintu vy'imyuka uretse ko bariya bakoresha imyuka mibi bariya nabo bakoresha imyuka myiza kubu abapfumu basigaye bakora n'abapastori benshi niyo ndiko ndaza abapastori benshi basigaye baja gukorana n'abapfumu bakabaha imbaraga abapastori benshi of course bakorana n'aba ubu benshi bakora n'abapfumu bakabaha izindi mbaraga erega ivyo bintu vyo gusaba ntizigikora manake ntizigikora ivyo bintu vyo gusaba amahera niho bicabiva gusanga biraza kugora kugira je nanje ndabitahure gute oya rega bakoresha imyuka mibi binyegeje inyuma y'umwuka w'Imana ego urabitaho mugabo ntitwibagire ko hariho imyuka myiza iyo myuka myiza rero niyo koko afise yo kwisengera niyo we ushobora kugira ukisengera umuntu wese utarondeye umuntu kanaka ngo utarinze kurondera umukozi w'Imana ngo sengera ariko hariho n'abakozi b'Imana bayifise myiza ariko attention kankwereke si benshi kubera iki si benshi reka ndabibayereke urana ubu unya sinzi ko murabibona abakozi b'Imana abatwita ngo n'abakozi b'Imana niba kimufano je niko ndabavuga barikunda cyane
je naravuze none ko baravuga ngo abanyamwaro nibo bakunda amahera gusubya bose abakozi b'Imana bose bavuye imwaro urazi kugira uronka umukozi w'Imana guha amafaranga yiwe no nkaca bameze uko nabo bakaca bashana tutugume dutanga nabo bameze nk'ababana sibuze bose 99% kwijana hariho umwe muzima bameze nk'ababana umuha umugurira nk'ikintu kacimuga yo bebe mpako akacanyegeza urumva n'abakozi b'Imana rero imyaka niko bameze uramuhezagira atangura ari umukene bambaye ibipantaro bigereza hari batarasirimuka bakenye urumva atana fresheri bafise mwebwe abakristo twebwe ukisopoka muri duke dufise tukabasirimura tukabakura ku cavu mu buzu bubi bw'uburofa babamwe tukabasha mu mazu meza kugira guma eglise gumikura abakristo bavyumve ngaha batega amatwi ingona n'abakristo bapfa guparamira batumvirije nibagira analize baca basanga n'ivyo ugasanga gasengero yari mwishitingira kuze yashize amabati rakuze ibaye nyene etage ibaye igorofa abamaze kugira abakristo benshi bafise cash wewe rero nyimba arushe kumugura ikirato gusa aca tangura kubona umugura costume nziza havuye kuri costume aca abona umuzana imodoka uri kurumva mwebwe bamwibagiranye aho nyene ariko siko vyategerezwa abantu b'Imana natwe bwe turi abantu basanzwe umuntu agukoreye iciza rimwe ufise ubwenge buzima nawe afise ikibazo uravuga ati yarantabaye cagihe nanje ndamutabara atarinze no kugusaba ariko aba pastor Imana ibandinde bakumara amaso kandi rero iyo umaze kuguruka amaso ivyo byose ukabibona nka koko canumva niyanse nkara ibintu byose natanze urumva ucuba umwansi wawe urabona dutanga amaraso nukuri kw'Imana ugasanga wowe ivyo utokwiha wewe ubiha umupastori wawe je ndukana ngenda hariya kuntunze ya kumacuniro nkaraba kadapana rimwe canke kabiri nkarondera nk'impeni ngana gutya urusuguru runini nkamushira dadi wanje ugaje narashonje ambona gutya nkasuma ibintu nkashira nkagura inkoko zingaro nkamushira sindiko ndidoga ko nabitanze no mugabo ifo yuko duca ubwenge abakristo tukagira ubwenge igihe kimwe hari 2025 2024 2023 bintu nk'ibyo ndaje ndamubwira baca bashaka kuzana amasengesho agusengera ushonje nari nshonje pe fisinda nshonje murazi umuntu afise indi ngene mugabo ntavyuzi nturarongora ntavyuzi turabizi vraiment umuntu afise inda yibungenzi arasonza pe nanje ntamahera nari mfise ubuzima bumeze nabi ndagenda mubwira ati papa no kuri kw'Imana ndashona hari iminsi vraiment sinobesha yahora nshorera uko mu musi rero inzara sizo yavuye sije nabonye amasengesho raheze nari nagiye gusengera iwiwe arambwira ngo urumva ngo dusenge Imana izobikura mbona ntiyibwirije ngo wame ndavuga papa mvirize ndakubwira jewe nta masengesho nzanye mwisengero twasenze wadusengeye watwigishije nta masengesho izisaha ikintu ushaka n'amahera urumva shaka amahera kuko ndashonje urumva mugana ni babandi kugira ubakuremo tuba twabibahaye na volonté yacu ariko twe kugira baduhe uravuga ukisembuga urano gasenga n'amasengesho mu mutima Mana mfasha umukoreko basame n'ibihumbi bingahe ariko twebwe suko tumeze kubera ko abakristo rero turabana beza tubakunda ariko bobo iyo tyapararanganye urazi ngene yambwiye uwo munsi namubwiye ati raba vraiment je ndabana ndavye ubuzima ndimwo urumva birambabaza pe yacambwira ati hariya wagize nabi kandi niwo munsi mperuka guhonyora mu isengero giwe ariko izi urazi yuko nigeze kubona n'ikiganiro koko avuga ko ukuntu canke avuga basi umumesha makuru amucishijemo aravuga ati Chris ndi kumana nuko nuko ariko nza kusanga mu makomantere menshi bagenda bakomanta ibyo cyane twagenda koko uvyakira gute wakura avuga Chris ndi kumana ukuntu Chris ndi kumana umuziki gato imbanza mpezike n'abakristo bacu bacumva
dadi wanje yacambwira ngo wagize nabi wari kwiyubaka kwanza yariko yubaka etage ndibuka nayo ko ndamusaba amahera 500,000 nyamutari million ndambwira ati vraiment uyantize nkonde ndabakantu nkora nyimba nzogurisha itomati nyimba nzogurisha iki nzoyagusubiza kuko ubuzima ndimwo burababaje kandi nta muntu n'umwe ambabaye acambwira ngo wagize nabi harya wari kubanza ukiyubaka urana nk'ubu jewe ndiko ndiyubaka nubaka inzu byose mpeze niho nzoshobora rero gufasha abandi wowe rero wari kwiyubaka ari mwaca mvuga kubera iki kandi waramuhaye atahora ambwira ngo niyubake yayatura caka mbwira amafi nkeneye amahera kuno nkamuwa ata discussion vraiment narakomeretse niho munsi mperuka guhonyora mu isengeri wiwe urumva hanyuma ico kibazo warumbajije rero ego jewe commentaire ntaco zimbwira ego hariho abavyumva yego mugabo n'abatavyumva nibo benshi ego mvuze kuri Kristo Ndikumana je Kristo Ndikumana niko abantu bakunda gufatira umuntu hejuru semba navuze wenyine nanuvuze ati Imana ya Kristo Ndikumana ntayonzi babimpore ni wazimana senga babimpore ushobora bango tuzakwica Kristo wacu ibikini je nababaje none ni wabatuma ngo munyifuriza urupfu ni wabatuma muntuke ugasanga ibitutsi batukana vraiment urumva wewe uwo Kristo Ndikumana aranezererewe nazijya tukomantere zitukana aposas nimba ari wanyawe aranezerewe kumva ko umuyoboke wiwe ari karatuka ashobora gutuka umuntu ni nka bose muze muraba nk'ama commentaire amajana 9 na ubu sinzi ko atashitse na Emilio nk'amajana 8 ari bitutsi n'abakristo ucumbwira iryo juru rizojamwo bande ahubwo umukristo yategezwa guca nimba yabonye ko wakoze nabi yari gutandukana nawe akaguhanura canke akandika commentaire hanura akavuga yewe nanje ndabibona uko muga acatukana ati nanje ndabibona uko kikwemeza rero ico ijambo ry'Imana rivuga tuzobamenya kuvyo bama niho ucubona ra yuko ivyo bakura mu isengero birapfuye nta butumwa buhari nta burimo warandabiye state ejo narayibonye narabibonye ko wandabiye state warabonye state nashize kwejo ibijanye iyo mu pastor ariko aravuga ngo business urashaka kwisubiramo je nta kintu ushaka kuri state hovyo mbashize ko kugira abantu bige ivyo nshira ko byose kuri state nivyo iyo state iyo mugabo nabonye ko aravuga ati ngo gurumva je muri eglise ndakubarira ngo kunu ku bintu by'ubukozi bw'Imana en fait ugiye ariko aravuga ati muri iki gihe ndaza nkakubarira ati wowe uzoronka ibi nashaka ko du state tune kamwe karavuga ati amahera ubu unya yoroshe kuronka nayo mwisengero kugura urusengero sawa aravuga ati ntuzoje kwimba inzahabu ugiye kwimba inzahabu urashaka kugwa mu kinogo kikakugwako canke isato mugahurira ikakurya ariko hugura urusengero utangura n'abakristo bakeya uja kurondera amaspika speaker ni gute mu gifaransa mbere baf amabaf urumva nabashirika abakristo umugore n'abana abandi baca bazi sonorisation ivuga neza gusa akakabika kaca kavuga nti ucuvugishwa rero sasa ucurondera kwaya manaki bajye baririmba muri korali urumva ukaraba umubinti mwiza umukobwa mwiza piano gitari umukobwa akarerembuza amaso agatirisha n'isusu akurura abakiriya je ndabita n'abakiriya urumva apresa ukacugira iki ukacuvugisha ukabona nk'umugore ukavuga ati ugiye kuronka umwana nka Samuel nk'umwana Samueli ukaca umubwira ati ngo umugore akaca avuga ngo dadi ngo papa amen ngo zana rero ibihumbi 100 uwo mugabo n'umukenya umupasitori n'umukenya ibihumbi 100 by'amakenya $1,000 yego ngo aho rero
ngo abana ngo bataja kw'ishuri basubiza kw'ishure Ego. atasutu ufise costume ucugura costume n'ibirato ukabura abayeho camumbwira nivyo rero barimo benshi naho ndabivuga abantu bakantera amabuye abandi bakanyifuriza gupfa nzobivuga kuko abantu benshi barahumirije mwise ntibazi ivyo barimo Ego. yes urumva hariho benshi maze gufasha from yes nkuba hariho umugore yambwiye kuko je barandonde bama banasaba inimero ariko ntazoshobora gutanga en public Ego. ariko uzikeneye aca kuba journalist Ego. babona ko bikeneye bakaziba Ego. arandondera arambwira ati koko ndakunda ingene umeze wowe ntuzi kubesha ibintu byose uvugisha ukuri naho bakugwanya ati je iki kintu nta muntu n'umwe ndakibwira ngira ndakibwire wowe ambwira ati umugabo wanje ni umupastori umupastori mugenzi wiwe yarandiraze insanganiro truva twaryamanye antera inda umwana amaze 4 ans urumva none ndabibwira umugabo ndabigenze gute namubwiye ati uko Imana iravuga ati tugenda no babiri ubu hagiyemo wa gatatu n'urupfu atwahitana umupanga guteme ateme nako kana ino mukonyene ko wabinomye ubinume urumva sinzi ko nagize nabi ngaho awagize neza ikintu kigoye guhanura mugabo niyo solution nabonye yohaba cumbwira kandi nkuyo n'umukozi w'Imana profete w'amavuta cumbwira nkuyo kandi afise urushengero runini jewe yaba nuko bantuka ntabashira no kumugaragaro iyaba nabandi yabuzura bataginga ukavuga amazina ngo yabutaginga ukavuga izina oya franchement wera fa passe niho wavuze nawe we yiza ariko ngo nawe kitabira uko nyene uri kuritabira akavuga ngo kubaho kabakozi b'Imana nkabo nabihamagaye benshi barihamagaye ego nikimenya amenya sivyo ivyimbugwa ni vyinshi abimbuzi ni baki nta bakozi b'Imana bahamagawe benshi bahari benshi bahamagawe n'amafamiye yabo nkuko kugura urusengero ukacubwira yiza ati ngo dukora urusengero nkuko nanje bama bambwiye abandi bakavuga ati ay bana ngo wana rabajama mwisi vyaranse ingo twimukire mu vy'isengero benshi kubera kino n'abantu badashaka kumva ukuri hanyuma ukuri biyumvire bagira ubwenge bave muri ivyo bitiko by'ibijuju ariko wibaze neza yuko habuze iki koko habuze umuntu azoza afise mind imeze gute kugira umwemerera avuga ati jereka ndakwemereka dushingiye eglise kanaka just capacity yiwanje ibirandengeye ego sivyo ego ivyo noba ngiye kwescroka abantu urumva ego ubuzima bunaniye nzogurisha itomati n'ibitunguru hanyuma ngaburira abana banje bajye muga mu izina rya Yesu ntibuzonanira Imana irahari kandi irankunda ego urumva rero kugira rero abakristo ahubwo bahindure minds ego niho bigoreye kuko barabacurika bakabacurika kuko nanje we vraiment hari gihe mpora niyumvira ibintu narimo nkumva ndiyase bahora bambwira kuko we bagukunda amaheru baha ego urumva ego apana bisanzije nari umwana w'indani urumva ariko nkabona ububimbwe nkumva n'umwasi papa wo mu mwuka naramukunda jamais vi baraturoga barakamaramara kubera sindavyumva jereka ndababwira iki kintu nigeze kukivuga ravuga pasi ego papa wanje amvyara yigeze gufuha kuko papa daddy wo mu mpwemo naramukunda cyane nkamuha ivyo ntopfa mpaye na papa yamvyaye ego papa wanje yacarafuha arambwira ati jewe ndakeneye unyereke uwo papa wishimira wo mu mpwemo andusha amavuta nafise je ndamusabira rendez-vous ego bamaranye amasaha ye ego 5 mu biro mugano babwiza ukuri basha gushika no munsi sindamenye ivyo bavuganye papa ndamubaza none mwavuganye iki na daddy ariko daddy wangwe tubana kijije kweri nabaza daddy wanje none papa mwavuganye iki wapi ngo papa wana kijije kweri bose bakavugana gute banaki kushikisa no kuri kwimane sindamenya muzi ikiganiro bigeze baganiriye antwa amasaha 5 hari ivyo baganiriye ariko ntavyo nigeze menya gushika no munsi
rero bisigura iki bari umwe wese arihindirako barikunda nta muntu bakunda abakristo bashaka bazagende buke buke bazobimenya ryari y'ubuzima bwa paranganye iyo vyapararanganye ego ariko ubuzima iyo buparanganye niho biruka mu mashengero nyene bagiye kurondera ko boruhuka baruhirayo bagapfirayo bakabura iyo baje niyo bava urumva reka ndaguha akarorero nk'umuntu yagiye gukizwa yiviriye muri boîte sawa ego agasanga ibintu biriyo asubira muri boîte muze mu mpinyutse mugabo abandi bakuze atavyo bazi vya boîte babandi bari ngaho ivo baca bagumayo bagapfirayo bagapfa bagashikayo ego iyo nawe ugiyeyo ufise amafaranga ahubwo umengo batera imikoshi nayo nukuri ko Imana batera imikoshi usubira hariya urazi kugenda vraiment umeze neza nk'ubu nta modoka mfise urumva acukena naho ndabatwara mwivuga butumwa vraiment abantereye imikoshi mu modoka baraterana imikoshi bakamara ariko mu kurangiza hari abavuga butumwa tumaze imisi tubona ku mbuga zigitandukanye sinza kubavuga ariko ndazi kubazi uza gusanga ari abavuga butumwa baza imbere ya screen ariko uza gusanga nta n'ubuvuga butumwa basiba ko barerekana ndaza kuvuga ni na benshi abo dukunda cyane mu gihugu cyacu Burundi rero ba Modeste ba King Benny abagitandukanye bajya ubasigura insiguro nyabaki izi guciye utwenga ndibiki reka mpere kuri King Benny ndazimije micro ndabwire basha ego n'abafariseri kuri kwimana je King Benny nigeze kumuvugako gute ushobora kuvuga ngo iki kibazo ntaracishura ego kandi igihe cyose muzoza muramuvuga nzoza ndakimubaza ego gute uvuga kuri profeti ibyo ba profeti bingeze ahantu ibyo amejeje kubonaho mu mwanya nakoreye n'amarira gute ashobora kuvuga ari ruguru ngo yasengeye abantu ruguru ngo amafaranga araza mu ngodo amafaranga aja mu maporte mone ayongera aja mu masakami y'abagore eske iyo mana canke si imana iyituzi ega imana nta majigira hari aho byakabaye gahemu atari ca gihe Yesu yasenga amafa agakuruka kugira ahaza abantu ngira uwundi muntu yigeze gusenga ibyo kurya bikagwira canke amahera agakuruka bihereye i Burundi kwa King Benny rero nadusengere je navuze ati nansengere nanje ngira ibimiliyoni turabe adusengere wana iziwa nta mahera ukeneye amahera ukeneye cyane pe none gute batodusengera akoroke tubirabi bana bikamere kandi nzoca nze nsaba ikigongo no kuri kw'Imana ndamusaba ikigongo uri kurumva yes Modeste nawe yarigeze kubasengera cyane intamba Modeste z'igihugu mundekere mu mwayangira ndamuvugeko yavuze intahe mu gihugu ngo intamba ni igihugu nta numwe azopfa koko uvyakira gute cyo turangiza kugira ijya commentaire uvyakira gute ico narage koze urumva nibyo ndi ndababwira by'abafariseri abantu abakozi b'Imana bigira ba apotre ibi bihayo ma titre y'aba apotre y'aba profete urumva sivyo dukeneye suko Imana ikora cyane bukundi yabajije ngo buriya Yesu yari afise titre ya ntiyari profete nkekera umuvuga butumwa ndibaza neza yuko nta titre yari bwishire ko ariko ahubwo yari Yesu yari afise titre imwe ndayibutse yari umwigisha umuvuga butumwa ariko se umuvuga butumwa ego umwigisha nawe n'umuntu ari cipo ngaho ariko apana burya nivyo abantu batazi umuvuga butumwa niwe muzima niwe afise ijambo umuvuga butumwa n'umwigisha nico nka ba profete Modeste reka nkwereke bazana ubuhanuzi sivyo hari n'ubuhanuzi nabonye ryari yagize ariko sishaka kubyinjiramo no munsi urumva je bazi bambabarira Modeste sindamwanka mugana nk'ubufariseri agira urumva ubuhanuzi dushaka subwo ngurumva ngo nabonye par exemple nabonye waciye hajyanye muri irya nzira hanyuma mbona uragoye hasi uravyutse bigufasha iki byo ubuvugisho nyabwo ego nubuza bukavuga
ku buzima bwawe kandi ubuzima bwawe bugahinduka ego none bimaze iki kukuvugishaho ukaciga muri wa wundi abavugisha ba kera yaraza bajya tubona muri bibiliya naho ntazi bibiliya cyane akuvugishijeho ubuzima bwarahinduka raba par exemple nka wa mugore w'umupfakazi umuvugisha yaraye wiwe amuhindaro abona nyene nta kintu warakenye ikintu yamukoreye yavuze ati tira ibivomesho amabido sinzi n'ingunguru n'ibiki byose ashira barasenga Imana imushira amavuta yari agaciro ego nibaza ko yari ayerayo ego acavuga ati genda rero uyagurisha kuko n'ubwana bwiwe bari babufashe kubohera umugabo yari yapfuye asize ideni rinini cyane banyaza abana biwe uca ufata uyarihe abana bawe babagarukane ubuzima bw'umupfakazi buca burahinduka ariko abapfakazi ngaha vyitwa ngo dufise abaprofeta bavugishwa ngaha abapfakazi baragowe imfuvyi zirapfuye nabi abakene barapfuye ubwo buvugishwa ngaha burihe ko ariho mvuga mukavuga ngo ko karagwaye mu mutwe ngo ariko aragumura abantu ubuvugisha buje ni lazima busige buhinduye busigeho trace nziza irihe trace ngaha muri iki gihugu cacu ci Burundi urana ingena abantu bose barira gera ku bapfakazi n'abakene n'imfuvyi niho bababaye gusumbya abantu bose twese tuririza ngaha ariko abantu ntibagira n'ababaraba nayo mashengero ntaca bamariye baho muri ko muvuga ibiki nuko mumbwira ngo abaprofeta Trace zisigara ku mbuga none ntibagenda bavugisha ijambo rimwe hanyuma ubuzima buhinduke zisigara ku mbuga urabona ariko mu ngiro ego man ariko ndakahika numva utekerera bano bantu bashobora kuba kwimagine kugiye gutandukanye canke bagutahura ukundi kuntu mu kurangiza sinshaka kubagwanya ntibashaka kugwanya ivyimviro vyanje kandi zokuba ndabivuga kuko nta kibimba ndiko ndavuga sivyo kuko hariho benshi barushe gendera nabo tuvugana batananze sinajeho ntazi urumva n'ababiburaya na za Amerika barandondera jewe batari nunga cubona rero batandondera bimeze gute abo tutabona canke abo tutumva uri kurumva ikintu no babwira rero bavuga ivyo bashaka bashaka bavyumve canke bari kumwe wese afise uburenganzira bwo kuvuga ivyo nshaka nabo bafise uburenganzira bwo gukomanta ivyo bashaka sishavura n'uburenganzira bwabo gusa ikibi nibitutsi nibanyereke ko bakijije ko je ntabatuka ko bavuga ko je ndi umupagani ko ntabatuka ni kubera nzimarire muri jewe yes koko ndagushimira cyane twakoranye neza murakoze namwe ariko nibaze neza yuko tutigeze tubishiramwe inzigo ku oya vraiment yahari inzigo sinayikuze ariko koko big time tunagushimira cyane kuko bino bintu biba bikenewe neza yuko umuntu yumukoze kwa content kanaka atabavyegereza umutima ariko nakoko turakeneye mu minsi iri imbere umwa bwiza agiri account yiwe YouTube ndembe y'abafana mufashamwo pe kandi bamushigikire we bava bagukubita we bamushigikire pe mugasha uruwa mbere pe oya bamushigikire man tuba twifuza bro iterambere man uzomfasha iki kwa uruwa mbere bemerere ibyo uruwa mbere bagiye kubona YouTube ya koko urazi nkaho nk'abandi bariko baraba ikiganiro bahekenye imisango tuva ivyo ubwo nago riko ravuga bishaka kudukura baca bayiturira uzomufasha iki yarakubajije oya navuze ati mu minsi iri imbere bagiye kubona YouTube yiwe bwite abantu baguma babinsaba vraiment mugabo sindumva ndi prête yo kugira ivyo wanje mugani wemera kumfasha bamukanshigikira nzobikora tuzobikora okay turavyemeye imbere ya kameha urazi ko imbere ya kameha imbere y'abafana bya vrai Imana niyo cyabo ngo ari umurongo muri Bible uvuga ngo no gushitsa ivyo wasezeranye ngo hagusezeranye haravumwe udashitsa ivyo yasezeranye ariko twari kumwe na koko ndagushimira cyane kuba waduhaye umwanya niteka ridasanzwe behind camera tuba turi kumwe na Easy ndabakunda cyane nitwa MC Gundosi
mwongere mudushigikira cyane kuri Anashia ariko murabona nimbeho ngaho igitsanzwanye ariko twongera duha poli cyane Big Boss Willy twatumaze igihe cy'ukwezi kose dukorana na Bartender ari igitsanzwanye ariko murumva neza yuko yashikiwe n'ingorane kana ariko tuba turi kumwe na imprimer imeze neza ni DH Telecom iri mu gisagara ca Bujumbura muraza kubona ka video kaza gucamwo hagati hasta la vista ndabakora ja bless ciao ciao